turi mu kiyaga gisa neza gitagase mbega amafi akunze kuba cyangwa kuboneka muri kino kiyaga ikiyaga c'inyoni n'amafi y'ubwoko bw'ubu. Kino kiyaga cyo kimwe n'ibindi biyaga byose nagenda avuga byo mu buraruko. Amafi tubona cyane yibonekeza na aya mafi y'ubwoko bwa tilapia, amatilapia ayandi aboneka hariho ibifi binini bita ngo ni mare, amakararias. Hariho rero n'ubundi bwoko bw'ifi yadutse vuba yajivan twibaza ko yajiva muri Lake Victoria, bayita ngo ni mamba Protoctorus. Ni ifi nini gose mbere irya n'izindi, nayo moko n'utundi rero usanga ari duto two bita ngo n'amafuro, arizo bita ngo n'indundi, nayo moko tubona cyane ibonekeza muri kino muri biyaga byo mu buraruko. Mbega iyo fi mutubwiye ishobora kuba yavuye mu kiyaga Victoria, mbega hoba hariho isano bihuriramwo n'iki kiyaga cyacu c'inyoni? Neza cyane. Ibi biyaga byose nagiye ndadondagura twavuga yuko bisa n'ibifatanye, no like so interconnected. Hariho mare niniya mpere nk'aha turi, hariho mare niniya ya Nyavyamo irabihuza nka bijye biyaga byose. Iyo Nyavyamo ari kacigenda ku kiyaga ca kuri riviera Kanyaru, anako Kanyaru kaca kamanuka kakaja mu Rwanda, kashise mu Rwanda c'Abanyabarongo, kakazunguruka kagasubira kuja mu Kagera, kakaca rero kafatana zijya za Ruvubu n'ibindi, kaca kinjira muri irinye ya Nili. Urumva reko kaca gashika muri za Victoria. Ni muri iyo ntumbero nibaza nibwo rufi rushobora kuba gwaravuye hari ruciye muri iyo myonga rurashika ngaha. Yego ivyo biyaga rero byose birafitanye isano. Mbere nibi bijanye no gukingira burya ibiyaga byo mu buraruko, kimwe kigize ingorane n'ikindi kirashikirwa. Dufate nk'amazi agabanutse biraboneka ku kiyaga kimwe, ni kuvuga n'ibindi biba biri mu nzira. Nico gituma rero tugomba dukurikirana ubuzima bw'ivyo biyaga kugira ngo ntibikame, ko birashoboka n'amabase amasurusa hari ni make cyane. Mbega mufatikanije n'igisata kijejwe uburovyi, nta gihe muri yumvira muti ko kino kiyaga gisanzwe gifasha bene gihugu, reka dushiremwo amafi nk'ayo mu kiyaga Tanganyika canke ayandi mafi kugira ngo dushobore kuronka amafi akwiye mu gihugu cy'u Burundi? Kuri ibi bijanye no kuzana ama espèce mashasha y'ibikoko ahantu biba biri, habanza kuba ivyigwa. Rero nkuko ari bivuze, ico gisata c'uburovyi kirahari ko twebwe kwisanzwe muri OBPE tujejwe gukingira ivyo bijanye no kuroba, nabwo nico gisata kibikora. Rero bibonetse ko ho bivyigwa ku vy'ukuri, bikaboneka yuko ubwo bwoko bushasha bushobora kuba ngahaye vyoshoboka. Ndiko ndabona hariho n'abantu bajanye bariko baragerageza ubworozi mu kiyaga hagati, ivyo bita pisciculture en cage. Nkaho rero nibaza ko bashobora kubipima bakurikije ayo makaje, bakabanza bakazubakiraho aho izo zishasha ziba, bakabanza bakaraba yuko bishoboka. Yego ubundi kuzana igitegwa gishasha canke ubwoko bushasha bw'igikoko, ni kubanza kugira ivyigwa kugira ngo nkumbure ntibushike bupfa canke bushike butera ingorane ivyo buhasanze. Mbega iyo umuntu azanye umugambi mushasha hano biraheze bikagenda gute? Iyo hazanye umugambi mushasha arasaba, arandika, akandikira abayobozi, hanyuma bakamwishura. Yari bikeneye ko bisaba gushika kuri tere, bakaza bakaraba hazowukorera n'ukuntu ibikorwa bizogenda. Iyo babonye bishoboka bakamuha inyishu ishoboka, babonye ho bintambamye naho bakamubwira ati umugambi wawe ntiwokunda kubera yuko wotera ingorane.